Yewe narande mupangani sinaransenga hariho umutusunga navyo vyambaro candi yewe yanzanye dimashe gusenga ngaha nahema tunakize ndataka vyo ngakurambere akabuye dimashe kuwa gatatu jera cendiyo nkakazi Icyubahiro. Haleluya. Shingiro ry'Imana ndabasabye mumfashe kwitabira kandi ndiko ndabivuga bivuye ku mutima cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Shingiro ry'Imana byose wewe ashoboye kudusangaha ngerageje gukoresha akanya gatoyi nashaka ubwa mbere nshimire umuvyeyi wacu simfise n'ukuntu nobivuga nta n'izina mfise nomwita ariko wewe akafatagira kutuba hafi mu bw'amasengesho nashaka ndamushimire ndamukengurukire bivuye ku mutima nkaba nashaka nongere ndamugurira amazi Imana iguhe umugisha muhungu wanjye. Aba nashaka kandi nshimire bene data bene mama bo ku Karago ku munsi wa kane nongera ntengurukira neze ku mutima bene data bene mama basangira ngendo bo ku Karago ku munsi wa Mungu nkaba nashaka kandi mumfashe mu gutera haleluya ya nyuma yo gushima no sinzi ukuntu nabivuga nta kundi mfise ndabivuga ariko reka nshite ngaha ariko basore bene mama basore inkumi bashiki bacu nashaka ndababwire yuko Yesu ari ku ngoma kandi Yesu ari ku kazi nimwihebure ico muzokwifuza cyose mukagishira mu masengesho mukakiragiza Imana nta kibuza Imana izobikora kuko yarabikora igitangaza iramura mu busore ibintu bigoranye cyane iramumufasha mwiza nukuri ntako novuga nta nuko nobigenza mu gukenguruka ariko nashaka mumfashe bigire haleluya imwe haleluya. Asante. Nanjye gushima Imana nahora ndandaza ariko sinigera ndonka inyungu kuko sinasera kandi wanashima narifise abakiriye benshi ariko muri abo bakiriye nta n'umwe yari uw'umumaro ariko maze kwinjira hano muri rino shengero nukuri ndaronka ibyo mfungura kandi naraye nguze paraseri. Haleluya haleluya haleluya. Nivyo rero Imana iriko irabikora kabisa. Ukomera amashyi umwami Yesu. Haleluya. Amen. Ndashaka gushimira Imana ko Imana yabaye agiza kuba umuprofete be n'umuhungu we basanze muri hospital itera indwara y'amafyigo. Igihe nari ngeze habi nzuko Imana yabacishijeho irabakoresha kuko nari nsanzwe murasengera ngaha rero baca barahaca sinzi umuntu ucengera ndije mwenga ndabonye umuprofete wo ngaha anje pasteur nyamudama carambwira ati ndamubonye agiye muri chambere ya kabiri caragenda aramurondera abe n'umupfayi bari bangwaje ico gihe amafyigo nari navyivye kera nari munini je mubona nga no kuna pibiro hafi jana na ndagwara ndonda rwose aje bavuye kunsengera nja muri reya mara y'ikiringo cy'ukwezi n'indwi aze ikiringo cy'ukwezi n'indwi Imana yakora ibitangaza uko base bambwiye ati wizere ko ugiye gukira aca barankorera n'igipimo ca dialyse maze kuja inkorera ntangura gukora agahengo ca ndakira ubu rero narakize neza amafyigo yiwanje ubameze neza. Haleluya haleluya. Ugusenga guhindura iki? Imana ishimwe.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Jewe nari mfise umuntu nari nahaye amafaranga kandi atari make. Umunsi wa gatanu je nazirutse ngaha, mvuye ngaha nka saa moya z'ijoro nza mbona wa muntu araje mu rupangu arampamagaye acambwira ati Simeho ndakuzaniye amahera yawe, kandi je nari nafashe ingingo yo kuyaheba kuko yari yayangiye. Nisha ndasenga senze ndavuga ati Mana umfashe saa munani z'ijoro tuje gukurikira pastori ahazoba ariko aravugira kuri radio. Saa munani girigere z'ijoro nagize iyerekwa rikomeye cyane. Nari ahantu mu mwonga mfashwe n'abantu b'abamama babiri. Abamama babiri bamfashe nza mbona ubu pasiteri anzaniye Bibiliya acavuga ati uru n'urufunguzo rw'ibintu byawe byari byarungawe. Acambwira ati haguruka dutaha. Aguca ndahaguruka aca arandugana ibarabara riduga rijya muhira iwacu. Tumaze kudugana na pastori yambwiye ati ngiye imbere nawe inyuma yanje. Kesha ndamukurikiye arashikana muhira. Ashikanye muhira baba mama bageze kwikangura muri wa mwonga barimo basanga pastor ashikanye muhira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dukomera amashyi umwami Yesu. Mana yarayidutabaye kabisa. Gusenga muhindura iki? Mana iri ku kazi cyangwa iri kirakora? Haleluya. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko nkiri muzima. Ndashima Imana ko nkiri mu nzu yayo. Amen. Ndashima Imana kandi ko bitangaza yarankoreye. Je nagwaye kuguru nari ndakumaranye imyaka ine. Kwari kumere nabi. Utangwe kumbabaza cyangwa n'umutwe umeze nabi. None Imana yarankoreye ibitangaza. Kuhungurukwa akize. Ndashimiye Imana. Ndashimiye n'abakozi bo ngaha bagerageje kunyitwarika bakansengera. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Bakundwa ba Yesu, Imana ishimwe cyane. Amen. Nukuri n'ubuntu bugeretse ku bundi kuba twifitiye umwungere atwitayeho aturagiye nk'intama ziwe. Jewe mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze niho navuga ati Mana jewe ndafise amafaranga ngomba ngure igitungwa n'umwana wacu wavuze ko uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu, nanje ngomba ndabe. Niho nacangura ntwara muhira bararagira. Nukuri tugeze mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene wa 2021 nabiguze mu 2020. Ubu ngeze mu bitungwa 5. Imana ishimwe. Amen. Bibyara amasa n'ukuri kose. Yesu ashimwe. Yesu ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mpagaze nshima Imana ku gitangaza Imana yarayinkoreye. Abaye ku munsi wa 4 ndagwara indwara zitaboneka, ndaribwa umubiri wose gushikaho mbaza umugenzi ndijewe birasi nsengera, arambwira ati nta mwanya mugabo cyane ntabwo gusengera ngire ubunyene ngo none amwacha kwa Mungu burya pastor wayi nomero ziwe nduzizi ni ntazonzi ngo reka zigwe muri message acara zindungikira muri message cyanda telefone pastor ndamubwira nti pastor jewe nukuranga pfuye nsengera ni umubiri wose umenga n'intozi ziriko ziranja mu maguru umenga n'intozi zirya none nsengera nguhereye nijewe ni muri zone Nyambuye ni hejuru mu misozi ngo ndagusengera mu izina rya Yesu urakira. None bagazanshima Imana kuko uburyo narimo muri uwo mutwenzi wo kuwa 4 sinabasha no kugendagenda na gatonya, ariko bagazanshima Imana ubu nagiye neza nkashika ngaha. Imana mweza uvuye Nyambuye ukomera amashyi umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nagomba gushimira Imana muri ya mitwaro twandika ku rubonane, imitwaro 3 ibiri yaraye yishuwe. Nagomba nshimira Imana kuri kakabuye mwaduha. Naragiye ubitangaza ntari nizeye. Nari mfise umuntu nakoreye kuva mu 2004 ndi umwana.
yaramaze nisa ndondera ibyo twarabonanye yanyemereye kunyishura amahera yose yari yaramperaniye. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yewe narandi umupagani sinaransenga hariho umutusunga nabyibutira mbaro cyane yewe yanzanye dimaze gusenga ngaha nahema nakize ndataka ibyo ngakubambera kabuye dimaze kwa gatatu ngerageza nkakazi umunezero cyane narakoze gusengera Kukuronka akabuye ukaza mu nzu y'Imana inyuma y'iminsi 2 wacu uronka akazi. kwa gatatu baciye bantelefona ndatora abajaje ubu ndiko ndakunda Amen. Mukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nanje mpagaze ngashima Imana. Umwana umwe dimanche y'itariki 16 naraje ngaha Madame Charlotte arambwira ati namusabira mbere kwa pasiteri uze usengera umwana naramubyaye haheze amezi 3 agwara bronchite hanyuma uhejo twigera turyama hari igihe byamufata bikamuniga ariko umutora ukamuvyura bikamera nabi rero mu kwezi kwa kabiri niho namujana muri kira baramukonsulta baramuraba ati uwo mwana kuba gifungura n'ubuntu bw'Imana hanyuma ndavuga ati none bizogenda gute ngo nukumwopera amazuru ngo hamwe no mu muhogo kandi twari dufite igikomere muri famiye hariho umwana bajanye baramugirira operation mu muhogo ntiyavyutse ndavuga ati notabaza basengera kugira ngo nanje ntibishobore kumera nk'uko byagenze kandi abo nabwira bose bavuga ati uwo mwana agumiza ngaho ntiturakira igikomere kuko urukwizera guke ndamuzanye ngaha Imana ishimwe ku bwa pasiteri Imana imuhezagire cyane naramubwiye nti ndafite ubwoba bwinshi cyane bw'ukuntu noshobora gutwara umwana kuko haba abatanze cyangwa abandi ntibumva bo bitabura ko natwara umwana kwa muganga rero mu mazuru ntiyahema mu muhogo ntiyahema hama pasiteri ndamushikaniye amufata mu muhogo no mu mazuru urumva ko bari batubwiye ko bamugirira operasiyo mu mazuru no mu kanwa aravuga ati ntugire ubwoba umwana azovyuka ari muzima kandi na anesthesi bazomutera bizomera neza hama numva ndaremye mu mutima wanje ariko nk'umwana w'umuntu ufise umwana umwe utwara inda zivayo n'igikomere kinini cyane arambwira ati madamu tuza uba amahoro mu mutima wawe umwana bizogenda neza aramufata amufata mu mazuru amufata mu kanwa mu muhogo aramusengera Imana iramushoboza umwana baramugiriye operation le 23 février nyene bamugiriye operation imwe yo mu muhogo yonyene mu mazuru bakavuga ati ngo ntibikenewe ndavuga ati Imana nuhabwa icubahiro kuko ibyo mu mazuru nibyo bibabari cyane uwo mwana ni muzima uwo mwana umuteruye afise ibiro afise imyaka yagira kwiza imyaka iri mu kwa kane ariko ntiyigeze arenza ibiro 12 rero umwana arakomeye umwana ariruka umwana arakina nukuri umubonye ubu unatwe turashima Imana ubu yararyama agasinzira naho nagira ngo ngenda mukubite kubera ko ataryama saa sita ntitumenye igituma ariko ubu mwana arasinzira Imana irahezagire kandi ibyo mwasavye uyu munsi nanditse ko ndabishitsa ariko nimwakahamagaye ngo tuze ngaho imbere musakire ariko mu mutima wanje dukomere amashyi umwami wacu Yesu
tudume icyubahiro cy'umwami Yesu haleluya